يلا كلام. Assalamu alaikum. Ana ismi noni Saudet, baladi Burundi. Ana mushkila tabani, mafi akili, ejeresi gorofa, mafi kalamu, mafi jitahati. Kuru beti mafi kalamu ejeresi gorofa, mafi akili. Mushkila. Ana shufi sawasawa, polisi, ana uti maktaba. Bana mumuyambe omukazi ono mumuyambe ennaku zino takyalya akoma kulya ku Friday ayagala ana mafi malum polisi mafi malum maktaba nakala ati maktaba polisi. Uyu rero ni umurundikazi je ntawe nzi video nayihawe n'umuntu ariko aramutabariza yibonye kuri TikTok kuko uwayimufashe ejo itariki 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 mwumvise ko yitwa Odeta yasafirije muri Arabia Saudite n'ikigo bita United Recruitment Agency. Vianney ngaho muca muvyumva na Vianney na ntuzenya na Frank ni mwe mwamurungitse muri Arabia Saudite. Amazina yiwe yavuze ngaho mu ntango ingene yitwa ni kuvuga mucara we yavuze yuko ahantu ari ngo ari mwijyago ijya nzu ya etage bamwugaranira hejuru ntamanuka hasi ngo aronke ivyarya ntibamuha ikintu na kimwe yahisemo ngo kuja hanze kuraba polisi niko yavuze mucara w'igikeya ngo yagiye hanze kuraba polisi kugira imufashe uje yoca agenda iyo mujana kumbure muri hajya babatwara nyene kumufunga bakamujana kuri ofisi kuko bavuga ko atanahazi akavuga ko batamugaburira baramwugarana ntibamugaburira urumva yomowe n'inzara n'umuganda rero yashoboye kumufata iyi video kandi ndamushimira je nacengira inguvu rero narondeye uyu muganda twavuganye yandongikiye ama audio yo ari muri w'ikiganda ndashaka ndayabumvishe mugabo nta kiganda cyishinze mugo ndazi gikeya ndazinagerageza kuvuga bikeya mwumva ivyo yavuze nawe bambi wasibyo cyakatatu bulamu bugamba zikansibira oli bulungi ogenda kusonywa enamba y'omukyalo oyo sigina ati ndakuramukije ati nizere kumeze neza ati wanyandikiye mugabo umbaza inimero y'uwo mugore uwo muntu ntayo mfise isina namba y'omukyalo oyo omukyalo yabadde enamba nga tagimanyi mutwe ate ng'isimu eri ku muliro. Aravuga ati uwo mugore yavuze ko inimero yiwe atayizi ati kandi telefone yiwe ntiyari irimo umuriro yari yazimye mu yandi majambo ati nange sasa sina ngeri yonna gye ngenda kusobola muyambamu ati nanjye rero naciye mbona ko atandukimwe ndi bumufashe n'enamba ya woofiisi eri ku t-shirt ye gye nagezezaako okubako oba gye nagezezaako okugerako nabo ku WhatsApp naye baaganye okunziramu. kumbure sinavyumva neza ngako avuze ko yahamagaye nimero kuri ofisi canke nimba atayihamagaye murantunga nawe kukiganza nakizi nziga keya cane nako narinze narakibagiye eti nawo simanyi waali naye nga yabadde ejo sawa nga zabadde nga 10. ubu rero ngo ntazi ahantu ari babonanye ejo akekeranya ko ari nko mu masaha ya saa 10 10 ku 11 saa 10 canke saa 11 badde nangamba enjala emuluma ate mulwadde amaze yamubwiye yuko inzara yamubwiye yuko ashonje ngo yamubwiye yuko ashonje ngo yamugambye bati emuluma ate mulwadde amaze ennaku kuva ku Friday talya ngo yavuze yuko inzara imurembeje imugiriye nabi kuva babonana ejo kuva ku munsi wa gatanu uheze ntiyari bwarye byumvikana ko yari amaze iminsi kuva ku munsi wa gatanu wa gatandatu wa Mungu wa mbere wa kabiri wa gatatu murumva yari mu kwicwa n'inzara mu by'ukuri nenkwata sente nemuwa nemugamba agenda mu supermarket ofune ekyokulya polisi gye gyokusanga ati je naciye nkora mu mufuko wanje ndamuhereza udufaranga ugende kuri botike gura icyo kurya kugira ngo polisi bigira iki
Atwumva. ga kinasobodde okukola kati awe semayi right now waali kuba Icyo nicyo kintu yashoboye gukora cyo kumufasha kugira ngo arye, hanyuma nimba agomba kuja kuri polisi sinabyumvise neza mugabo nuko avuze ngo mugabo gushika isaha ntazi ahari. nange sasigaza namba era singa nabadde nina enamba nalibadde sisobola kubatawaanya bwenti kuba nange ngezezzaako naliko yagunzuuti bambi katata kyembadde nsaba nsobola kukubira kuno kubanga sitaddeko VPN kyembadde nsaba ogenda kubeera office direct kubanga nti ku gundi ku WhatsApp nabakubidde nembasindikira message baganye okunziramu bakulaga nti tebankwata Nabyumvise neza ngo agomba kumpa nimero za ofisi kugira ngo ndabahamagare mu buryo bwa direct, kubera ko ngo wewe yashoboye kubandikira kuri WhatsApp ntibasomye, abandikira message ntibamwishuye, yarabahamagaye ntibitavye, yabandikiye message ntibitavye. tebaza naye nga kwe bali online kati twagala okumanya nti Ntazi ko bari online no ko batari online. omwana yatuuse ku office gyali kubanga enamba y'omwana yonga yo sigiina kati kyembadde njagala Bumva bavuga yuko n'ubu inimero yiwe atayazi. sooka okukola ki okumanya twagala kumanya omwana yatuuse ku office bamulabye bano bamukanyuze bukanyuze kubayo direct kubanga kimanyi mu system mwali n'enamba y'essimu ye babeera bagiina bamunoonyeemu tulabe kataata nasanyuka nnyo mu bulungi. Ibi vya nyuma sinabyumvise neza, nababwiye ko taye Uganda sinkibwibuka, ariko kera n'indi bukeya. Rero reka ndabwire icyo twifuza kumenya niko kumenya n'imiburiburi aho ari, kuko murumva yuko habaye ikibazo cy'uko yasohotse mu nzu kugira ngo agane igipolisi, kuko kuva ku munsi wa gatanu ntiyari bwarye, inzara imurembeje ashaja hanze, hanyuma uwo muganda asharamufasha. Rero bantu banje ndabwiza ukuri, muze mugerageza, murumva, muze mugerageza gusiga audio mu buryo mu rurimi rwumvikana. Nk'uyu yagerageza niko nyine tubyumvise bikeya, mugabo ari kurungika mu audio mu Kirundi, nubwo avuze mu cyarabu hajya, murumva ko ntiyari yasize ubutumwa bwiza. Ikindi nacyo ibi bintu birababaje kuko Abarabu ni babi, naba nababwiye ko Abarabu ari babi cyane. Ibaza umuntu mubana mu nzu akakumaza iminsi atakugaburiye, kandi nkawe utelefone umwana bakubwira ngo reka ndamuha ivyajya canke ngo nta kibazo afise. Urumva narababwiye ndasubiramo ndabwira Abarabu si abantu, n'ibikoko bafise imitima nk'ibikoko, kandi ngabo barajya kandi ngabo baramukoresha, murumva bobo n'ibikoko si abantu. Niyo mpamvu Abarabu muze murabaca kure, mwe mupfana amafaranga gusa mumenye ko mubaviriye mu rugo mucitse ku icumu atari abantu muriko murabana. Nimba waragira ubuntu karonko ahantu ukora heza ushima Imana, mugabo si bya bose. Rero ndasubiramwo, iyi video ndayitumiye Vianney na Frank, nibo bamurungitse muri Arabia Saudite. Umwana w'u Burundi ariko yerera mwibarabara muri Arabia akeneye ubufasha bwanyu, ndanayibaha inbox, ntimuvuge ngo ntimwayibonye. Mumufashe uyu muntu. Hariho abo twaba tuvugana muri mwebwe mukambwira ngo ntimubibona, iyi ndazi murayibona ndayibaha. Mubaze mwumve uko amerewe, ejo ntitse twumve ngo yaburira urengero ngo yapfuye, kandi twarabonye video ariko arangara. Aha icyo mwe muca mukora n'igiki, murazi uko mubigenza sindabigisha, muratelefona muri Arabia, murafisiyo abakozi banyu, hanyuma ba telefone ujya mu boss wiwe mwumvise amazina yiwe murafise kandi mwamumenye, hanyuma bace bamubaza aho umukozi wiwe ari, nimba ari ku gipolisi sava, nimba ari kuri ofisi, hanyuma bamufashe bamuronderera iyindi nzu, kuko murumva aho hantu hagira apfire niyo hasubira. Gira amahoro, nanje kandi akomeza kubikurikirana. Yala karam. Assalamu alaikum. Ana ismi noni Odette, baladi Burundi. Ana mushkila tabani, mafi akili, ejeresi gorofa, mafi kalamu, mafi jitahati. Kurubeti mafi kalamu ejeresi gorofa, mafi akili, mushkila. Ana shufi sawasawa, polisi, ana muti magitaba. Bana mu muyambo omukazi ono mu muyambe naku zino takyalya, akoma kulya ku Friday. Ana mafi malum,
polisi mafi malum maktaba nakala ati maktaba polisi